je nagomba ngira ico mvuze ko isondaje RENAPE iriko irakora ku kijanye n'amasite. Ego je mvuka mu ntara Karusi, bisanzwe je nk'uko ndabibona, ego twebwe twavutse inyuma y'amagume gato, ko amagume nta twabonye 93 twavutse muri iyo. Ego fatiye ku vyo batubwiye n'ivyo tubona uno munsi, turabona neza na neza yuko mu masite nta avantage n'imwe ku gihugu, nta kamaro na kamwe, nta kintu ariko arabakingira uno munsi twovuga ngo bayabayemwo kumvica nkiriye. Je ico mbona hariho site babamwo abo badeplace nyene ku ruvubu, byaragoranye cyane ko bayivamwo, kandi bwari ubwatsi bw'umuntu, ariko yaraburanye gushika ibintu biraba birebire cyane, ariko barayivuyemo. Muri abo bayivuyemo rero bari mu ngo zabo, nta numwe uno munsi gushika kuri no sati ariko turavuga arigera telefona ati jewe agateka kanje canke ubuzima bwanje ndiko ndatotezwa n'aba canke bariya. Ico novuga nuko amahoro arahari kandi arakwiye, sagashishishwa rumuri. Je mbona yuko abari muri abo masite bose bira mu ngo zabo iyo baje bava, kuko ubu amahoro arakwiye, umutekano ni wose, kuko turavye ari amasite amwamwe canke bamwe muri bo bagiye barava mbere muri abo masite, kuko wasanga ari kure yaho barimira canke yaho baje bava. Benshi barisuriye ku matongo, babayeho neza, babanye n'abandi neza mu mahoro, byose barasangira. Kanje ico mbona amasite yovaho, kiretse yo nuko yoba amwe ari mu bwatsi bw'abanyagihugu, aba bagiye kuba mu bwatsi bw'abanyagihugu. Je mbona vyo bavyiza basubiye mu ngo baje bavamo, kugira abo banyagihugu bashikira amatongo yabo, canke nyamba hariho n'ababa mu matongo ya leta ntibuzindi migambi yohashira amashuri, amavuriro, kuko uravye n'amasite babamwo vy'ukuri ubuzima babayemwo urabona yuko vyo bavyiza basubiye mu ngo zabo. Ego murakoze zabo. Subiri Burundi onataye urutoginda tashe uye mugahinga kanyaga nande ekanande. Subiri Burundi onataye urutoginda tashe uye mugahinga kanyaga nande ekanande. Subiri Burundi onataye urutoginda tashe Uri benshi mukunda kandi mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE Burundi, Réveil national pour la promotion d'équité, canke ikanguro y'igihugu riharanira ukungana kw'abarundi imbere y'amategeko. Muradukurikirana muciye ku rubuga rwacu rwa YouTube, Twitter, groupe WhatsApp canke Facebook. Mushobora no kutwakura muciye ku nimero zikurikira: agasaraba ko guteranya 254 79 150 64 30 mukagira ico mushikirije ku kiganiro tuba twabashikirije. Mutuno munsi rero tugiye kubaganirira kuki umutwe w'ikiganiro: bishoboka gute ngo witwe impunzi mu gihugu c'amavukiro mu gihe mu gihugu nta ntambara ihabarizwa canke umutekano muke? Igiki cokogwa kugira abarundi bose babe mu gihugu atanumwe yitwa impunzi? Hari ibibazo vyoteza ku gihugu hamwe inkambi z'abarundi ziri mu gihugu hagati zobandanya zuguruwe? Nizihe ngaruka kuri kazoza k'abarundi mu mugambi wo kunywanisha abonse rimwe? Ngivyo ibibazo RENAPE Burundi giye guca irya nino, ndetse ikaza guha ijambo abarundi ubwabo kugira bagire ico bashikirije. Nk'uko bisanzwe kuri mikro mugiye guteramana na Domunezero ku bwa RENAPE Burundi. Sangwe ikaze. You know, it's a radio man. Picture simple. Home studio. Subiri Burundi onataye urutoginda tashe uye mugahinga kanyaga nande. Ibijanye n'amasite tugenda tubikurikirana, kuko mu ikomine mvukamwo hariho site zibiri nini zifatanya imitumba ibiri, umutumba wa Kirika na Kibumbu ni site nini cane. Ariko kandi hariho n'amasite yandi yagiye atera ingorane cane dufatiye nka site ya Ruhororo, Ingozi, hariho n'iyindi nahaja hirya muri Rango, Gaheta, Ukarehe, mukanira. Ariko aho twasanze benshi bavuye muri Rango baje muri Mbuye, naragize ikibazo cane ndiko ndagerageza kunywanisha abari muri site n'abene gihugu, kuko hari ahantu mvukana nsanzwe nzi imvukira zambuye bakumva neza ko bagomba gutaha, ariko abaje bava muri Rango bagaca bababuza gutaha, ndetse n'abatashe tworganiza ibitero byo kuza kubatera
mw'ijoro n'inkoho cyangwa n'amagrenade canke bakabatera ubwoba. Henshi muri aho muri iyo site ya Kirika Kibumbu yari amatongo ya leta, ahandi naho wasanga ari abahutu bari bahafise amatongo kandi hari n'abayasubirijwe, abandi nabo ugasanga bari bagiye bagura. Mugabo kirekire ca 90 bari baharonse kuri Bagaza, mugabo mu 93 barahunga haca hajamwo abadeplase bo mu bwoko bw'abatu. Dufatiye nko kuri site ya Ruhororo, ni site nini cane, harimwo amabarabara, ico twokwita amaveni, n'imiryango myinshi. Kuri bo biroroshe kugira solidarite negative. Rero ndabona uburyo bukwiye no kubumvisha ubwa mbere ko ayo matongo barimwo atari iwabo, bakavyumva neza, bakumva ko mwe bene ayo matongo nabo bayafiseko uburenganzira gusumvya ubwo abo bayafiseko. Ica kabiri ni ukubumvisha ko habayeho avec enquête approfondie yuko umwe wese muri bo afise aho yavuye mu gihe atayahariye ko hakiriho. Ari ico tuvuga tuti babandanya begiswata amatongo yabo ya kera, none bagire ko kwegiswata amatongo yabo ya kera, naho handi habeho uwangazwa bobo ko bitwaza ngo barangajwe muri ico gihe c'intambara canke ngo bahunze umutekano muke. Uwo mutekano urahari. Ico nobivuga ko nuko ayo makambi de placide kubwanje mu rumenga nakenewe. Iciza nuko barungika bakarungika bagasubira mu ngo zabo iyo bavuye, kuko sinovuga nta nubwo baba bari en sécurité nkuko bikwiye, ko abantu benshi barunze ahantu hamwe urumva, kandi bico yuko bakingiwe na leta. En plus turavye ivyahitiye mu Burundi bijanye n'ivy'amoko, vyitwa ngo barimo ubwoko bumwe, urumva ko atari ikintu ciza cane, ni nk'uko umenga hari ikindi kintu tuba kivyinyegejwe inyuma. Ciza mbona umenga nuko bosubira iwabo kanatsinda n'abarundi, kandi kuba ari abarundi ntibashobora kuba impunzi mu Burundi nyene, kuko ayo makan ari ngaha mu Burundi. Umurundi abe muri kandi deplasa nyene mu Burundi, kandi asanzwe afise yavuye, turanababona baja kurangurira imigambi yabo ya buri munsi iyo baje bava ku mitumba, na cane cane y'uburimyi n'ibindi bitandukanye. Nta n'impamvu rero yo kuguma baca batama yari ayo makando de place. Je mbona leta yo bishiramwo inguvu ikasambura ayo makando de place bagasubira mu ngo zabo, kuko nyimba bashobora kuja kurangurira ivyo barangurirayo, bashobora no kubakayo bakabaye. Nta n'ubizi ko badufise n'amazu yo kubamwo iyo baje bava, ariko bagahitamo kuguma muri ayo makando de place. Cyo nosaba nuko yosambuka, umwe wese agasubira yavuye. Tonga nyene basanzwe baja kurangura imigambi ya nico ciyumviro je niko ndavyumva. Nta ntambara turimwo, kandi nibo kwitwa impunzi mu gihugu cabo nyene, kandi dusanzwe twakira n'izivuye inyuma y'igihugu. Ni gute ugahunga igihugu cawe ukanga bagihungira mu gihugu nyene? Birakwiye gusambuka. Abo ni bamwe mu bagize ico bashikiriza ku kibazo ca site de place nuko babona vyogenda. Kugwaruka gwarutse vuba ndetse na bamwe mu bana bavukiye muri izo site de place hari igihe bibaza ko ariho ku matongo iwabo, iyo bishitse abavyeyi babo ntibababwira uko bashitse muri ivyo bibanza. Gwaruka mutwumviriza, hari amateka mabi Burundi bwacu bwaciyemwo inyuma y'intahe y'ukwikukira, ndetse bamwe muri mwebwe akaba ariyo mpamvu mwisanza muri izo site. Ntabwo ari mwebwe gusa, ko abo mubona mutakuranye muri izo site nabo burya bakuriye ahandi mu buzima nk'ubwo mubayemwo. Aho naho ni nko muri Tanzania, Kenya, Kongo n'ahandi mu mpande zine z'isi. Ivyo navyo ntabwo vyizanye, uko ibibazo Burundi bwabayemwo kenshi twabitewe n'umutima mubi wa bamwe mu bavyeyi bacu. Ari nayo mpamvu no munsi duhisemwo kubigaruka ko abaririmvyi b'abarundi nibo bakunda kuririmba bati Uburundi ntibwigeze bugwa mu isanganya. Ariko gwaruka dukunda, reka tubabwire ko Uburundi butaguye mu isanganya gusa, ahubwo bwahindutse isanganya ku bwoko bw'abahutu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1972. Imbere n'inyuma yaho hari ku ntwaro ya kapiteni Micombero, Colonel Jean Baptiste Bagaza na Major Pierre Buyoya. Ariko kandi busubira kuba umuhero guhera igihumbi kimwe amajana 1993 neza na neza igenekezo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, aho akagwi k'inkorabara kakomoka
kuri abo perezida batatu tubabwiye bubahutse gukora ibidakorwa bakora isakirire ko bagandagura umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abarundi biciye mu nzira ya demokrasi y'amatora. Nguko uko mwisanze muri izo kambi mubayemwo, nguko uko abandi mutakuranye bisanze mu makambi y'impunzi yo hanze y'igihugu. Kuva inyuma y'umwaka w'1993 hadutse imigwi igwana maze ihangana n'uwo mugwi w'inkorabara wari uhejeje kugandagura umukuru w'igihugu. Inyuma y'amezi 3 gusa Frode bitsinze amatora bagataho bakayitsindaho, birumvikana ko igisirikare cari kikiri ca kindi nyene c'ubwoko bumwe bw'abatutsi, akaba ari naco cakoreshejwe mu ntwaro z'aba perezida batatu mu ihonyabwoko ryakorewe abahutu umwaka w'1972 imbere n'inyuma yaho. 88 aho biri ibitero by'integamarangara. Hariho abavuga cyane cyane mu babo batutsi bamwe bavuga ati abahutu bize basubiye kuba benshi niyo baje kugumura abanyagihugu b'abahutu, reka tubice dusubire turonka amahoro y'imyaka 10. kandi leta z'u Burundi kuva 2002 zari wasanga ari nk'iz'abatutsi gusa. Ugwaruka mutwumviriza, iyo dukoresheje amajambo umuhutu, umututsi canke umutwa, nta gwanko canke amacakubiri tubivugana, kuko no mwibwirizwa shingiro ayo majambo arakoreshwa. Kimwe gusa muri wa mwitwarariko wa RENAPE Burundi wo kubona abarundi twese dusubije hamwe mu butandukane bwacu, tubona ko abantu bahenda baba muri izo kambi ngo bagumeyo ntibasubire mu matongo yabo nibo tubona ko babagarira amacakubiri. Turibaza ko iyo muri ko muraraba ababanyi banyu mugasanga nabo mu bwoko bumwe gusa, murabona ko babagawiyemwe imigwi bifatiye ku bwoko. Mu ntango igihe izo kambi zabaho, kubera ko igisirikare cari c'ubwoko bumwe bw'abatutsi akaba ari nabo banatwara Burundi, bajeje kwica umukuru w'igihugu wo mu bwoko bw'abahutu, biyumviriye ko abahutu bo hava bihora baca begeranya abatutsi muri izo site mubona mubamwe uno musi kugira babakingire. Abahutu kubera ko batagira gitabara bahisemwe kuyanyaga baja hanze y'u Burundi muri zijya kambi twababwiye. Ico dukwiye kumenya ni giki, nuko ayo matongo bita site de déplacés amwe n'amatongo bene gihugu bari bahungiye hanze y'u Burundi, ayandi akaba amatongo ya leta. Ikibazo kihari si kindi, mu masezerano ya Arusha hagati ya leta y'ico gihe n'imigwigwana muri protokole ya 4 baravuga ikijanye n'ingene abateshejwe izabo bazozisubizwamwo. Kuva hasinywe amasezerano yo guhagarika intambara igenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2000, abarundi batari bake bari hanze baratashe basubira mu ngo zabo babifashijwemwo na Seneres, basubizwa ku mitumba iyo bari bahunze bava. Kibazo ni kimwe, hoba habuze iki kugira leta isubize iwabo abo baba muri izo site de déplacés? COSNTB, Commission Nationale Terre et Autres Biens, nubwo ibikora nabi yashizweho ngo itunganirize abateshejwe izabo, habuze iki kugira itahukana abo baba muri izo site? RENAPE Burundi yitayeho kumenya nimba koko abo baba muri izo site baranyazwe ivyabo. Umviriza uko bamwe mu banyi babo uko batwishuye. Kubijanye n'amasite y'abadeplace, ntamvu nimwe ihari mu gihugu c'u Burundi co tuma abantu baguma bayegeranirijwemo, kuko ivyari vyabatumye bayajamwo byose bisa nk'ivyaheze. Umutekano muke wabajanye wo 1993 ubu si ukivugwayo. Ivyo rero ni bigaragazwa n'amaraporo atandukanye, harimo mbere na Conseil de Sécurité des Nations Unies iremeza ko mu gihugu hari umutekano. Ariko hambavu y'ivyo ni ukubera yuko n'impunzi zahungiye mu bihugu vyo hanze z'abarundi zose zaratashe, n'izanyuma ziriko zirakigwa hirya no hino turavyumva, kandi bakigwa neza nta na kimwe babura. Bashitse no mu matongo yabo barabakira bakabakirana ugweza bakabafasha no kwinjira mu vyabo. Ivyo rero bigaragaza ko n'abahungiye mu gihugu hagati atacatuma bagumayo. Hanyuma ica kabiri ni ukubera yuko ugiye kubiraba neza amatongo babamwo zayiwabo nayo bihagiye ku nguvu. Twovuga ubwa mbere nk'amatongo ya leta. Amatongo ya leta ntibayahawe, kandi ayo matongo n'amatongo yari gufasha igihugu mu guteza imbere ubutunzi, nk'uko abatwaye ibihugu iki gihugu bagiye baragenda bivuga, barime borore. None ayo matongo rero ya leta ubu hari umugambi w'uko amashirahamwe y'abirimizi bashobora kuja hamwe bakagira amakoperative bakarimira hamwe. None ayo masite barimo ni manini cane hirya no hino, boyakora mu migambi yo kwiteza imbere mu burimyi. Ariko hambavu y'ivyo turetse n'uburimyi, leta irakeneye ibibanza vyo gukoramo imigambi rusange. Twovuga amashuri, twovuga
amavuriro, ibibuga vy'umupira, eka n'ibindi bindi bituma abenegihugu muri rusangi baronka ivyo bipfuza. Nta mvuro yatuma ubwoko bumwe bwihagira amatongo kandi igihugu kitagizwe n'ubwoko bumwe, na cane cane ko abantu basanzwe bafise andi matongo y'iwabo kandi batayahawe ayo barimwo. Ayo ikindi ca kabiri, ayo matongo nyene n'amatongo y'abenegihugu bamwe bamwe, abo rero barambuwe, bayihagiwe ku nguvu, ntibakivuga, ntibafise nabo bavugira, kandi bakeneye abo kuyarima kugira ngo bateze imbere igihugu cabibarutse. Ntivyumvikana rero ingene abantu bava amatongo yabo bakaja kwihagira yani, kandi namwe yabo bakaguma ariko barayarima atana kimwe kibakomakoma. Ivyo rero birasiguritse yuko batayagumamwo boyavamwo. Ariko kandi n'igituma botaha ayiwabo baragenda bakayarima, baragenda bakabagara, barimbura, ntawubiba, basoromya bitahana ukuri kwamye. Hariho n'abagenda amajoro mbere kugira bashike mu masite yabo. Ivyo vyose bigaragaza ko ari icemezo c'uko ivyatuma bagumayo bitagaragara. Ariko hariho n'ikindi rero ca gatatu kandi naco c'inkoramutima. Abantu babana hamwe muri site ari ubwoko bumwe bigaragaza yuko hataba hariho umutekano. Abo bantu bo baguma hamwe bakorera imigambi yabo hamwe, ntawuzi imvo n'ivyo bariko baravugirayo rimwe rimwe. Hariho ibindi bigwati mahoro vyashinzwe na leta, ivyo navyo vyahawe abantu b'ubwoko bwose, abahutu, abatutsi n'abatwa, nta numwe akumiga. None hoguma gute ibibanza birimwo ubwoko bumwe n'inda z'ibikoregwayo? Dushobora no kwikeka yuko abagwanyi bamwe bamwe bagenda kwinyegeza muri ayo masite, hama bakaja kugira ibitero hirya no hino. Nico gituma ivyo bigwati bishobotse vyohagarikwa kugira ngo ababirimwo batahe. Ariko mu gutaha bishoboka leta ironse uburyo bw'amashirahamwe yobafasha, bakabafasha kubaka amazu nka kurya bafasha n'abandi batishoboye. Co bari ciza naco. Nagomba guterera kuri iki kibazo mwarimu badije muti ega amasite de déplacer yogumaho abantu bakabandanya bitwa ba déplacer canke yokugarwa. Numva mfise ivyiyumviro bibiri noterera. Iciyumviro ca mbere nuko biba vy'ukuri abo bantu bari mu masite de déplacer ari abarundi n'abarundi kazi, nihweje aho umutekano mu Burundi ugeze, numva atacotuma abantu baguma bitwa ba déplacer, baguma bitwa impunzi mu gihugu cabibarutse. Reka ndabaha akarorero. Umuntu ari muri site de déplacer runaka aravayo akaja ku gatumba, akarima, agatera, akabagara. Ivyo vyose abikora ataha muri site de déplacer, ariko akabikorera iyo yahunze ava. None iyaba umutekano wabo udakwiye, baba baza kurima mu mitumba. Iyo imvura iguye niho bugama, iyo bimbuye vyinshi barababikira abahoze ari ababanyi babo. None uwo muntu akugamika imvura iguye akakubikira ivyo wimbuye, iyo bitakunze ko bishomba umunsi umwe vyose, wumva kubana nawe hari ico bitwaye? Rero nari mpagaze ko abo bantu bava mu masite de déplacer bagataha mu miryango, kuko na kare barabayo kuko bahakorera vyinshi. Yego, iyo ni alternative ya mbere. Iyi alternative ya kabiri nuko ayo masite niba arimo abantu b'ubwoko bumwe, par exemple abatutsi, karorero abatutsi, niba harimo abatutsi, pourquoi ayo masite atoba ibigwati vy'amahoro bakongezamwo n'abandi bantu, bagashiramwo abatwa, bagashiramwo abahutu, bagashiramwo abaganwa, hanyuma ntikagumara agace k'abantu bamwe b'ubwoko bitwa ngo ni ubwoko bumwe. Nariga tunazi ko kumbure ibi vy'ubwoko naho tubivuga cane, abarundi turi bamwe butse colonisation yaduciyemwo imice, Hutu-Tutsi, twasino tuvuga ururimi rumwe, dusangiye vyose, tukaba tutobana no mu byo bigwati vy'amahoro. Ntihaba abantu ibana mu gace kamwe bitwaje ibina biriya. Yego, aho niho nari mpagaze, kuko umugwi w'abantu bitwa ko ari bamwe iyo bibana n'intwaro biragora kubakontorora. Nobaha nk'akarorero, muri 2015 hashirije kuba ijya kudeta yaburijwemwo, ivyapangwa mu masite ntawabimenya, ariko
twikanguye ababa mu masite bose bagiye mu Rwanda tukumva imodoka zaje mu zabatoye mwijoro none ico gihe iyaba babana bavangaye mu butandukane bwabo imodoka zabatwara mwijoro zari kuboneka ntizari kumenyekana hamenye ngo zigafatwa yego numva rero nari mpagaze aho nk'abafata ingingo bobifatirako bakaraba izo site zofutwa canke abantu bakabana. Merci bien, merci. Murumva ko nta ntambamye nimwe ibabuza kuja iyo baje bava kubana n'abandi. RENAPE Burundi turibaza inyisha abavyeyi b'abana bavukiye muri izo site de déplacés baha abana babo iyo babajije impamvu baba muri ubwo buzima. Nta nkeka ko izo site zigishirizwamwo urwanko kuko ntihabuze abishura abana babo ko bomowe n'abahutu. Ico naco kikaba kiri mu bizobangamira wa mugambi wo kunywanisha abarundi Ret-Mvyeyi iharanira. Nta kuntu umugambi wo kunywanisha abarundi wo koroha mu gihe mu gihugu hagati hakiri impunzi z'ubwoko zivuga ko zahunze ubundi bwoko. Tukabona ko impera n'imperuka bizoteranya abarundi kwiruhande yuko baba mu matongo banyaze hari inyigisho mbi zitangirwa muri ivyo bibanza ndetse bikagaragara ko hazohava haba Tutland canke terre de Tutsi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo navyo bikabibugwanko. Ikindi naco nuko izo site zitanga ishusho mbi ku gihugu citwa ko umutekano n'amahoro bikwiye. RENAPE Burundi ntitahura kandi ntizigera itahura ingene igihugu gitekanye nk'u Burundi cakira impunzi zivuye mu bindi bihugu coca kigira impunzi z'abarundi indani muri co. Tugasaba leta ko yosambura izo kambi bagasubira iyo bahunze bava canke bakaja muri village dope zateguwe na leta bakabana n'abandi bene gihugu. Bitabaye ivyo Uburundi burashobora kugwa mu mutego uri kurategurwa na bamwe mu bahukiye mu mugwi w'iterabwoba witwa Red-Tabara. Mu makuru dushikira nguko uko bitegekanijwe. Ntimuyobewe yuko iyo habaye ibitero mu gihugu c'u Burundi abatari bake mu masosiyete civile cane ayakorera mu buhungiro ndetse n'amamedia amwamwe yuko bakunda gushikiriza ivyabaye bakurikije ivy'ubwoko. Nguko uko bitunganijwe. Kenshi iyo habaye igitero, iyo hagize umututsi apfira ku rugamba mubo barungitse baca bihutira gufotora amazuru, bagafotora ibihimba vyiwe vyose, bakaca bashira ku mamedia bakavuga bati nguko uko leta ya CNDD-FDD iriko irabangamira ubwoko bw'abatutsi. Uyu ntabwo yishwe kubera ari umugwanyi, yishwe kubera ko azira ubwoko bwiwe. Iyo naho abaye ari umuhutu apfiriye ku rugamba baca bihutira kuvuga yuko ari umuseneri yishwe. Iyo rero bishitse hakagira abafatirwa ku rugamba, iyo ari umututsi bavuga yuko ari umusivile yafashwe azira ubwoko bwiwe. Iyo naho abaye ari umuhutu baca bihutira kuvuga yuko ari umuseneri nawe yafashwe kubera yuko adashigikiye ivyiyumviro vy'umugambwe CNDD-FDD urongora igihugu c'u Burundi. Ivyo nta handi bizodushikana atari kwihonya bwoko kuko izo site de déplacés mubona zihurikiyemwo ubwoko bumwe umunsi uri izina zishobora gutera karambaraye ku gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko vyabaye igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi umwaka w'1996 kuri Buyoya aho yagiye akirara muri bene wabo bo mu bwoko bw'abatutsi mwikambi y'Ibugendana akahica abatutsi bashika ku 648 akoresheje igisirikare ciwe. Ivyo vyamufashije kubogoza umuprezida yarahari ico gihe bita Sylvestre Ntibantunganya kuko inyuma y'imisi mike gusa nimba twibuka neza hari igenekezo rya 2025 ukwezi kw'indwi umwaka w'1996 inyuma y'imisi ine gusa habaye ubwo bwicanyi President Ntibantunganya yarabogojwe ahungira muri ambassade gutyo kakagwe k'inkorabara k'abatutsi kari kishe president yari yatowe biciye mu nzira ya demokrasi babona kugaruka ku butegetsi. Nguko rero uko bitunganijwe hamwe Ret-Mvyeyi itofata ico kibazo mu ntoke ngo isubize abo barundi bene wacu bari mu masite de déplacés ngo babasubize iyo baje bava. Burya byose birategurwa. Dusubije amaso nyuma gatoya turabi vyashitse mu
umwaka wa 2015 tari bishasha ku Barundi. Utujagari twinshi twagiye turategurwa twagiye gushikana Burundi ku vyashitse muri 2015. Reka tubibutse bimwe muri ivyo. Igerekezo rya 19 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2014 amashira hamwe yigenga nayo yitwa yukarani agateka kazina muntu nka Prodiache yateye Claver Mbonimpa yaravuze cyo bise affaire kibabondese. Ivyo navyo bavuga yuko imbonera kure zimwe zirahabwa formation kugira ngo zizoze guhonya abatutsi. Ivyo byarabaye confirmé na presse iwacu mu nimero yayo y'amajana 268 yo kwa 2025 ukwezi kwa kane umwaka wa 2014. Ico kinyamakuru kikaba kiramutswa uwitwa Antoine Kaburahe avugwa mu igeragezwa ry'itembagazo ry'ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Si ivyo gusa haravuzwe ivya rukoti, haravugwa ifungwa rya Bobo Rugurika yararongwe RPA ariko wa kabiri igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2015. Ifungwa ryiwe yarijanye n'uzenya n'amatohoza yakoze ku rupfu rw'abikira batatu Ruciya Kurici, Olga Khasheti na Bernadette Bojian. Abo babikira bakaba bagandaguwe igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icenda umwaka wa 2014 mu Kamenge. Harabaye ivyihamagazwa vyo twokwitanuza soulèvement populaire contre la vie chère. Ivyo navyo vyakozwe na société civile yari yahurikiye mu co bita collectif contre la vie chère igizwe na za Oricom, Kafob, Abuko, Kosibu n'izindi n'ayandi mashirahamwe bavuga yuko yashika hafi 1300 ndetse n'amakonfederation amasendika ariko wa 2025 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012. Igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu 2014 Alexis Nduhije ku Musaga yaratunganije imyigaragambyo yagirisha ibashikane ku ntuza kuco bita revolution. Ivyo biburizwamo muribuka yuko inzego z'umutekano zarakubaguwe ndetse abapolisi barakwa n'ibigwanisho. Mu kugwiza ishavu harabaye intuze imyiyerekano y'abigisha y'abanyeshure bavuga yuko bose zabo zatevye, abavuzi ndetse n'amasendika. Ivyo vyose kwa kugira berekane yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataco bugishoboye, gutyo bashireho urwanko kuri bo maze 2015 ntibaze batse. Irekugwa rya Bobo Rugurika igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri 2015 vyatanga icizere ku bari bahurukiye muri opposition baravye abantu basidukanye n'iyonka kuja kwakira Bobo Rugurika kuko benshi bakunda makuru yatangwa na RPA, ariko ayo makuru nayo menshi muri yo akaba ari amakuru yacafuza inzego, akaba ari amakuru yateranya abene igihugu n'ubutegetsi bwari buhari. Abo bantu rero barashidukanye n'iyonka kwakira Bobo Rugurika vyabaye icizere yuko muri 2015 bashobora gutsinda amatora, yuko ivyo botunganya vyose bazobifashwamo n'abene igihugu, gutyo bakabona gutembagaza intwaro ya CNDD-FDD. RENAPE Burundi mu mwihwezo ikunda kugira irafatira kuri kahise, karaba ivyabaye, karaba n'ico vyashikanye ku Burundi. Na n'uno musi rero reka turabe ibihari, turabe nico bishobora kuzotuzanira muri kazoza mu gihe leta y'u Burundi itohaguruka ngo bitorere umuti hakiri kare. Inyuma y'imyigaragambyo yagiye iratunganywa ihamagajwe na Pacifique Ninahazwe wa muri Fokode afadikanije n'imigwi bakorana yo muri société civile ndetse n'amamedia amwamwe yabafasha gupubliya ivyo baba barimo barakora, barahamagaje ico twokwita imigumuko. Iyo nayo yavugwa yuko ngo ariyo guhagarika imanda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ivyo vyagiye kubashikana kuri coup d'etat yabaye avorté. Iyo nayo ikaba yabaye igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Ntibashize igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 2015 barungitse ugwaruka rutazi na kimwe rugenda kwisuka ku isongwe uja gutera amakambi ya gisirikare. Vyabaye rimwe mu mateka y'isi aho twabonye abubahuka bakaja gutera ikambi ya gisirikare. Hari umugani bavuga bati n'umusazi arasara ariko ntasaraja mu ikambi. Ariko ivyo navyo nyene vyaba ababiteguye
bari bafise intumbero, kuko bamaze kuja gutera amakambi bagasubizwa inyuma bari bazi neza yuko ari ngombwa yuko abasirikare baza kubakurikirana. Umukenyuro wari uyuhe? Wari uwo kwiropriya berekeza mu makartier bita contestateur, cyane cyane amakartier yiganje mu bwoko bumwe bw'abatutsi. Ivyo babigira kugira niyo habera imigwano aze kuba igitigiri kininiya c'abatutsi bicwa bahitanwa niyo migwano, gutyo babone kugira amakungu yuko ihonyabwoko ririmo rirakorwa mu Burundi rikozwe n'intwaro ya CNDD-FDD. Mwibuke ko inyuma y'ibihumbi 2015 hari ikete ryashikirijwe n'abo muri opposition bagabisha Ban Ki-moon yuko mu Burundi harimo harategurwa ihonyabwoko. Iryo naryo rigategurwa n'intwaro ya CNDD-FDD ifatanije n'ugwaruka rw'imbonerakure. Iryo honyabwoko rikaba ryari rigamije ubwoko bw'abatutsi, ariko ivyo ntaho byabashikanye. Ivyo bitero vyo kuwa 12 ukwezi kwa 12 2015 bimaze kuba, bakiyohopia berekeza mu makartier a concentration tutsi, babonye yuko ataho bibashikanye. Haca hatangura ubwicanyi bwo kwita detuerie selective. Turibuka ku Imana igenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani 2015 urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana rwabereye mu Kamenge. Tukibuka urupfu rwa Lieutenant Colonel Darius Kurakure igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 3 2016 mu ikambi ya Etat-Major Mwirohero. Hafsa Musi igenekerezo rya 13 ukwezi kw'indwi 2016, ndetse na Ambassadeur Wirinyamitwe akaba yarahushijwe igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 11 2016 mu Kajaga. Ivyo vyose vyari vyibasiye indongozi zo mu bwoko bw'abahutu kugira bashobore gutera ishavu gwaruka rw'imbonerakure rushobore kwirara mu gwaruka rw'abatutsi, canke ngo bitere mu makartier y'abatutsi bashobore kugira ivyo bonona, gutyo babone kuvuga bati ngiri ryaho nyabwoko twababwira ngiryo rirabaye, ugwaruka rw'imbonerakure rumwe rurica mu bwoko bw'abatutsi. Imana ishimwe ko bitagenze uko bari babiteguye. Nguko rero tugarutse kuri ibi by'amasite de déplacer, ukuntu bishobora kugenda hamwe CNDD-FDD n'intwari ikomoka ko ito bifata nka nkama. Imigwi igwana yo ihurikiye muri Red-Tabara baritunganije neza kugira berekane yuko imigwi igwana ihurikiye mu bwoko bwose bw'abarundi. Red-Tabara irimwo ubwoko bw'abahutu n'ubw'abatutsi kugira berekane yuko atari intambara y'ubwoko, ari intambara y'abarundi bose mu butandukane bwabo. Muramenyereye yuko iyo habaye ibitero akagira abapfira ku rugamba, rimwe na rimwe tuza twumva ngo hari abatutsi bapfiriye ku rugamba, abandi naho ngo imbonerakure canke ngo abaseneri ngo bapfiriye ku rugamba. Ivyo turabimenyereye bishikizwa n'amashirahamwe nka SOS Torture, za Telerenaissance, za RPA n'izindi. Nguko rero ibikorwa bitunganijwe. Umugwi Red-Tabara uzorekura abagwanyi babo nkuko vyama binjire mu gihugu, bagende barabe ahantu hoba hari abahutu benshi, bice abahutu batari bake. Aho nyene bazoba bateguye uyundi mugwi uzoba waje en parallel, uco ugenda muri site zimwe muri izo zikoraniyemo abatutsi, bice abatutsi ku rwego rwo hejuru nk'uko vyakozwe 1996 igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi kuri Buyoya, aho yarekuye abasirikare bagenda kwica abatutsi mu ikambi y'ugendana, abica abashika hafi 648. Gutyo bimufasha gutembagaza intwaro ya Sylvestre Ntibantunganya. Muribuka yuko yanatewe n'amazirantoke. Ivyo vyarabaye ntabwo ari ugushikuza. Rero uwo mukenyuro bamaze kwinjira mwizo site bakica abatutsi batari bake, bazoca basimbira ku maklavier, basimbiye kuri za internet, bavuge yuko intwaro ya CNDD-FDD ihejeje gukora ibara, ihejeje gukora genocide y'abatutsi muri izo site de déplacer, ibifashijwemo n'ugwaruka rw'imbonerakure barimwo ngo bihora abo bahutu bazoba bishwe. Ariko mumenye yuko
bazoba bishwe n'abatutsi nyene ubwabo kugira barondere ukuntu bashobora kuzimanganya ibikorwa severe irakora kuko ivyo bikaramuka bibaye la communauté internationale zoca yisusiya ku kibazo kizoba ari d'actualité bavuge bati nta kuntu dushobora kwemeza ihonyabwoko mu gihe namwe muhejeje gukora irindi ihonyabwoko. Ivyo rero turabivuze kugira tugabishe intwaro ihari, tugabishe Reta-Mvyeyi, tugabishe leta nkozi kugira ifate des mesures préventives zishobora gukinga kugira iryo bara ntize rigwe mu gihugu cacu. Ukuntu rero bashobora gukinga sukundi nuko izo site de déplacés zitegerezwa kugagwa zigasamburwa, abadashoboye gusubira ku matongo iwabo bagende babane n'abandi muri izo village dope zatunganijwe na leta. Abatabishoboye nabo bashobore kugenda kuba ku mitumbi yo baje bava babane n'abandi kuko n'abandi barahabaye. Nta mpamvu yo kuvuga yuko batinyerera umutekano wabo mu gihe n'abandi bene gihugu bari ku misozi wabo iyo baje bava nabo barahunze barahunguka basubira aho bahoze baba kandi umutekano wabo uracungerewe ijana ku ijana. Muri RENAPE Burundi tubona yuko nabo nyene bogenda bakabana n'abandi, umutekano wabo ugacungerwa n'inzego z'igihugu, ugacungerwa n'igisirikare ca leta. Na kare igisirikare ca leta kirimwo ubwoko bwose ibice 50 vyo mu bwoko bw'abahutu no mu bwoko bw'abatutsi, tukabona yuko umutekano wabo uri garanti. Ikindi naco nuko mu makuru dushikira abatari bake mu baba ku misozi barafise ubwoba yuko izo kandi zishobora kuba zimwe ziratangirwamwo imyimenyerezo ya gisirikare ndetse n'imigambi mibi ipfundikirwa muri izo kambi, bakavuga yuko batinya yuko umunsi w'izina abasubiye ku mitumbi yabo bashobora kugirwa kw'ibitero bikozwe biva muri izo kambi. Mukibuka ivyo Colonel Ntiwibagire yahoze avuga yuko izo kambi zahoze zikoreshwa mu migwano zigakwana n'igisirikare cari kihari mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1996 aho hari imigwi yagwanira mu ishamba. Si vy'agaseseshwa rumuri, umviriza ingene yabivuga. Uko bova inyuma yabo bicanye bakaza inyuma y'abasirikare mu bice bitari bike vya Cibitoke na Bubanza n'abatinjiye mu gisirikare. Abasore twarabahaye abatari bake ibikoresho, hamwe tubaha ingoho, abandi tubaha imiheto y'ikirundi, abandi tubaha imipanga n'amacumu bagakorana n'abasirikare. Nta na kimwe rero cemeza yuko ako gatima ka gisirikare yuko koba kagitangwa muri izo kambi bita site de déplacés. Tugasaba leta rero yuko mu maguru masha yoraba izo site zigasamburwa, ntihagire nimwe isigara mu gihugu c'u Burundi uko deja niceye ku Burundi kubona natwe twakira impunzi z'abanyamahanga ziza zitugana kubera umutekano ukwiye, ariko mu gihugu cacu tugasanga hakiri amakambi y'impunzi y'abene Burundi kandi ata muntu n'umwe yategerezwa kwitwa impunzi mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ni no kuri uwo mwihwezo no kuri ako gahejeje gukubitira leta y'u Burundi tugarukirije ko ikiganiro cacu, mukaba mwari mwateramanye na Deo Munezero. Naho ubutaha Imana ibarinde mu vyanyu no mu banyu. Murakoze. Kanyaga